Inshuti bavukanye ndabaramukije mu izina rya Yesu. Muri kumwe na Hirene Nahazwe kuri rwa rubuga rwanyu Shingira Intahe Imana Nzima. Uyu munsi ni umunsi uhambaye cane, tugeze kw'itariki 29 z'ukwezi kwa 12 k'umwaka w'ibihumbi 2023. Nashaka kugira ngo uno munsi tuganire. Reka tubanze dusenge. Mana, turagushimiye kuko wabanye natwe ukatuzigama tukaba tugejeje umwaka aha. None warakoze ko waratuzigamye, wadutambukije byinshi. Turagushimiye kubw'urukundo rwawe, turagushimiye kuko n'ubu usubiye kuduhuza. Ijambo ryawe riratubwira ngo aho babiri canke batatu bakoraniye mw'izina ryawe bazoba uzoba uri hagati yabo. Turemera kandi tuzi neza kuri hagati yacu muri kano kanya. Uno munsi rero Mana turagushimiye, turakweretse aba bene data, abakunzi bacu bakurikirana bino biganiro aho bari hose. Mana ubahezagire mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, bakomeze bagire intambwe yo kumenya Kristo, na cane cane yo kugira icizere ko azoza kubajana igihe azoza gutora abiwe. Ndagushimiye Mana, ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi nsavye nongera nizera. Amen. Ego ndabaramukije rero ndabipfuriza umwaka mwiza mushasha ugiye gutangura mu minsi mikeyi, iminsi itari myinshi tuzoba turi mu mwaka w'2024. Ego benshi bahora bitegura cane bikomeye, bagategura imfunguro nshasha, bagategura inyambaro nshasha, bagategura. Ni vyiza, ariko kandi ibi nuko umwana w'umuntu yashinze akavuga ati aha hageze umwaka uzohora uherera ngaha, uyundi uzotangurira ngaha. Nk'ibi turiko turavuga muri Ethiopia canke muri Iran, ntibazi ngo uyu mwaka ugiye guhera ubu kuko wowo uhera ikindi gihe. Niko babitoye, mugabo kuri wewe no kuri jewe impera y'umwaka yari ikwiye gusigura yuko ubu ugiye gufata ingamba nshasha, ngo ivyo utashitseko ubishikeko, wongere utegure n'ibishasha uzoshikako mu mwaka uza. Umugambi wacu rero wa hano ku rubuga muri Shingira Intahe Imana Nzima nuwo kumenyesha ubutumwa kuri bose, abantu bose bamenye ko Yesu Kristo ari umwami akongera akaba umukiza w'abantu bose. Abantu bose bamenye yuko bafise ubwo burenganzira bwo gushikira uwo Yesu Kristo bakamwiha, hanyuma nawe akabakiza akabakurako ibicumuro, kuko ngo nta muntu n'umwe yigeze abona Imana twayimenyeshejwe na Yesu Kristo, twayimenyeye muri Yesu Kristo. Rero ngo urukundo Imana yatumye, urukundo Imana ikunda abari mw'isi nirwo rwatumye irungika umwana wayo w'ikinege, uwo nawe ni Yesu Kristo, kugira ngo umwizeye wese ntazapfe rubi, ariko aze abone ubugingo budashira.